hariho abana umuvyeyi naharabiwe anajikawusha unamubonye muri interview kuri RTN bavuze ngo je ndi umwana wa naka papa ca yinyegeza ariko bibiri ivuze ngaha ngo nico gituma abo bisubiramo Fiston nico gituma Imana Imana ntigira gute ntimaramazwa no kugira gute no kwitwa Imana yabo kuko yabateguriye igisagara iraturindiriye ego turababazwa ariko iraturindiriye ego hari ibyo tutarafata iraturindiriye kubera yarubatse igisagara ku bwacu kandi iyo tubonye ntifise isoni yo kwitwa papa ariko iri fier. Hallelujah.